ibikorwa birabandanya tuko turakora ndibaza umwanya n'umwanya turabaye ikindi gikorwa gishasha ko ndategura na album yanje nibaza ko ntacyo muzombora ndimbo vuga ku bintu vy'ikirori vy'amapati ibintu kuryoherwa rero ni indirimbo twe tutosohora muri uno mwanya kandi bo batari muri vyo urumva ni abanyagihugu bayo ntibo yakira nkuko kandi si nivyo gusa ikintu ca Miss kirakwega bamukira rugendo mu gihugu tubishaka tutabishaka umukobwa ni ikintu kidasanzwe Imana yaremye gishobora gukwega byinshi bitandukanye rero kuba mu gihugu twogira Miss ni ikintu gishobora gukwega abanyamahanga kuza mu gihugu cacu mugabo kandi sico gusa ntibatora umukobwa mwiza gusa batora umukobwa afite imigambi y'iterambere ku gihugu ashobora kuba yogira influence agamagara n'abandi ba jeune guhaguruka ku iterambere ry'igihugu. Yes, bakunze ba DATIVE ko mwabibonye ko nari mu ntara Gitega umuvyo nemo nabonye na Double J ari ngahanya ariko sino musiga reka ndamukurikire ndamuramutse Double J vipi safi sana bro meze neza imore yana sorry kabisa kuguwa gitumo kabisa nta kibazo yego ndabasanze mu ntara Gitega aho ngira ngo mwari mwazanye nabandi kugira ngo mwifatikanye nabandi mu kigo cha Adriana ariko nashaka menye neza uno musi Double J gushika mu ntara Gitega ikintu cyambere agishika yakunze cyari ikihe yavuze ati nari nkumbuye iki ikintu cyambere nari nkumbuye ni klima y'Igitega urumva klima y'Igitega ntihashushe ntihakanye urumva hari hagati na hagati iklima ndayikunda cyane kindi naco no kubona abanyagihugu abafans abantu bo muhira navyishimiye cyane. Ego je uko nakubonye hari indani benshi ntibari bakumenye ariko umaze kuvuga ati ni Double J wese bakomeye ndi urimwe byari wimvise gute kubona ati abi wacu ntibari banzi kwe urumva Gitega nini cyane urabona je mvuka muri centre Gitega hagati ino ni makomine rero sasa ahantu nk'ino usanga atana TV bafise usanga kenshi atani imbuga bakoresha rero baba bakumva ariko usanga kugira bafate nka image ya isura ya bayifate ku muntu usanga ari kibazo urumva novuga ko ari kubwizo mpamvu kandi urabona umuntu agenda arahinduka narakuze benshi bameruka ndi umwana yani baza ko ari ico ariko igikuru nuko nabonye ko bamfise ku mutima kandi bankude. Ego Double J kwifatikanya n'abandi muri kino gikorwa bivuze iki? Kwifatikanya n'abandi bivuze ko nabikoze nk'umuntu w'umutima umuntu afite umutima w'urukundo nabikoze nk'umuntu akunda igihugu nabikoze kugira n'abandi babonereho bibaha ikigwa kubera ko uno musi n'uyu mu mama afite ikibazo ejo wewe canke jewe dushobora kugira ikibazo nyimbo no musi dukomeje nawe ntituzi mu masaha ari imbere ingene biza kuba bimeze ntituzi ngo uza kubugwaye canke uza kubukomeye urashobora kugwara canke je nkagwara ingwara ntashoboye kwivuza canke ataburyo mfise bwayo rero abantu iki kintu kibereke ko dutegezwa gufatana mu nda kandi ko dufatanye mu nda vyose twobishobora hari ibibazo bimwe twokemura nta buryo bwinshi twari dufise suko durengeye abandi mu buryo ariko twatanze ico dushoboye kivuye ku mutima mbone rero ntere nakamu n'abandi bafise uburyo kudusumbya baze gushigikira uno mu mama ntibaze bamukunde atagihari batangure kuzana amamiliyoni n'ibikingo kumuhamba muri no mwanya niho abakeneye Yego Double J ndabashimire cyane ku karorero mwatanze ku bandi aho mwabaserukiye ariko ndashaka menye neza twitegiye kuri Double J mu bikorwa vyiwe nyeze nako amazimisi atekereje nubwo indirimbo yiwe iri kuri hit iherutse kumuhereza award bikorwa birabandanya tuko turakora ndibaza umwanya n'umwanya turabaye ikindi gikorwa gishasha ko ndategura na album yanje nibaza ko ntacyo muzombora. Ego collabo ya Double J na Bruce Melody yavutswe imyaka myinshi iri imbere ngira ngo baheze nk'umwaka canke umwaka n'amezi gushika no musi ntirasohoka niye ntamba mi Double J intamba ni kubera ni corona ntambamye ni corona kubera urabona twakoze benshi barabizi twakoze remix ya kwiti rero ijya n'indirimbo vuga ku bintu vy'ikirori vy'amapati ibintu kuryoherwa rero ni indirimbo twe tutosohora muri uno mwanya kandi bo batari muri vyo urumva abanyagihugu bayo ntibo yakira nkuko bari kuyakira kubera bo bari muri lockdown ntibasohoka bigumira mu nzu none tuvuga gute ngo ntutaha kandi uri muhira
Ndavuge ndabashimire cyane kabisa kumwanya mu mpaye. Ariko imbere ko je ndangiza ndagomba nkora akantu kamwe n'abana. Mwaba? Muramuzi Double J? Ndirimbo yiwe muzi niyi? No kushinga nopfa. Muyimuririmbire akantu gatowe. Double J. Urayizi? Ngo ndirimbe. No kushinga nopfa. No kushinga nopfa. Wadumizi naboneka no muhira. My friend. Urakoze cyane. Yes. Bakoze bandati mubona yari Double J once again Bad Boy Killer umwandisi w'indirimbo Nova ni umuwina wa award isanganiro award twari kumwe aho yakaba twiganira byinshi ndetse akanadushikiza byinshi kumana na Jari Elma Love nko bisanzwe murakoze cyane. Uno musi nko bisanzwe nababwiye ko ndi mu ntara ya Gitega muri commune Giheta neza muri zone Kabanga. Ndi kumwe rero numwe yabaye mu Miss Popularity muri Miss Burundi ya 2020 aho yaje kwifatikanya n'abandi mu gikorwa cyagenewe gufasha umumama umuvyeyi wacu Adriana asanzwe akina ninde ariko ndavuga ati ko ndamuronse no musi Miss sino musigare kandi ndamubereke ndamubashikiriza kugira ngo ashikiriza akajambo kamwe kwanza imbere byose kandi ndambanze ndabaramutse mabuje. Mahoro. Umeze neza Cyane. Ariko rero nsorute ngahirikira abantu ko ndi mugufi mangacha ngora n'umuntu muri. Ni bon. Ego Miss Popularity wa 2020 muri Miss Burundi numwe mu bamisi basa neza kandi bafise intumbero nyinshi mu migambi afise ariko arakora ariko ndashaka neza bivuye mu ijwi wawe atari mu ijwi wanje kuko nta buvugira uwundi ashikirize abantu akazina kiyiwe hama tubandanye n'ibindi. Murakoze nitwa Dative Uwimana hama nkaba ndi Miss Popularity Burundi nkuko yabivutse kandi ndaryohewe cyane kwa muri kino kibanza. Ego turi muri mu kibanza kimeze neza cy'umuvyeyi dukunda ariko asanzwe ari mu ngorane tubona ko ziriho kuva kera nikihe kintu gikuru ca mbere wiyumviriye bagushikirije ubutumwa bwo gushika ngaha hantu. Ikintu hanini niyumviriye nuko jewe ndavye kuri jewe ahantu ngeze sijije nyine nahegejeje nuko harabaye abantu bamfasha uretse no mu bindi bintu by'ubuzima no kuba gusa Miss Popularity nuko abantu baba baragutoye rero narafashije kugira ngo gere ahangeze rero nico gituma kuri jewe gufasha abanzi ni ikintu mpagaciro cyane rero bakibimbwira gusa nabati nukuza gufasha nategereza kuza ko icambere no gufasha umuntu abikeneye cyane afise ingwara kandi umuntu dufata nk'umuvyeyi kuko ibintu bakoze kuva kera bakina muri nde n'ibintu byatureze nibyo byadukujije n'impanuro nyinshi twahabwa muri kijya gikino no musiti tugejeje aho turero kubona naje gufasha nanje kuba muri umwe muri abo ba jeune baje gufasha niteka kuri jewe kandi ikintu ciza urumva numva ndyohewe gose. Ego hashikirijwe byinshi kandi havugiye amajambo y'inkora mutima asa no kumenga yarateye agahinda mu majambo tuvuga kireko yashikirije ko niwe wafashe ijambo hanini nk'umuntu w'umushinga nahe mu majambo yashikirije ni jambo nkankama wafashe uravuga ati ijambo uno munsi ejo na higa ejo nzorigenderako. Ego yavuze ibintu byinshi nkuko yivuze mugabo ikintu nashoboye gusigarana yavuze neza ati siwe gusa ariko turi benshi kuko nabo bariko barataha araduhamagarira cyane kubandanya muri uwo mutima w'urukundo rero n'ikintu nafashe kandi navuze nti kabisa uko naorande bikorangiye kurushirizaho kugira uwo mutima w'urukundo no gufashanya nk'abarunzi nk'abantu dufise novuga ngo dufise umuvyeyi umwe Burundi n'umuvyeyi wacu. Ego nashatse guca ku kintu cyatuzanye hano ariko reka nanje rero ninjiye neza mu gikorwa cha Miss Burundi cyatunganijwe twahejeje muri iyi misi mu somene duhejeje ikuni gikorwa cyatunganijwe nka wewe wabaye Miss Popularity ndazi ko wari witeza kwa Miss Burundi umaze kumva ko utakibaye Miss Burundi muri wowe hiyubatse iki? Nta muntu rumwe aje muri igihe gano atiteze kuba Miss ibyo nibisanzwe mugabo narashitse kwihangiro ry'uwanje kuko icanjanye jewe yari kuronka ahantu ushobora gukorera cyangwa gushikiriza umugambi wanje hama hariya narinzi na hantu twaronsa akaryo ko gushikiriza ivyumviro byacu gushikiriza imigambi yacu imbere y'abarundi bose rero ndabizi baravyumvise kandi ubu bizonyorohera uwo noshikira wese kwimubwira kuko harigeze kubigihe ahantu naronsa akaryo ko kubishikiriza rero nararyohewe cyane
ni n'ikintu kinini kubura mu minsi unovuga wakunzwe canke watowe cyane biratanga icizere kandi birekana yuko utari wenyene usaba abantu biteze kugushigikira ivyo ni ibintu namye mbona kandi n'ubundi ko ndabona abantu benshi bariko baraza bansaba ko twokorana basaba ko bonshigikira kuri jewe rero narashitse kuco nashaka kandi biranezera cyane. Ego maze iminsi ngenda mu bantu hirya no hino bakurikirana ibintu vy'abamisi kuko ni ibintu novuga ko muri kino gihe birijukiwe kuko twararondeye abamisi mu ntara zitandukanye gushaka tureshaka kuri Miss Burundi ariko yashaka bavuga yuko ngo nta kamaro bifise ku gihugu ndashaka no munsi ugura amatwi ugure mbere n'ivyumviro by'abantu bavuga ico cyimviro ko ibintu by'abamisi atakamaro bifise mu gihugu ari gutesha umwanya gusaba. Nibaza ko bihenda cyane binoroshe barashobora kuraba mu bindi bihugu ico kintu misi giteye imbere ukuntu abakobwa bashobora kuba bateza imbere ico gihugu ni ikintu kinini kidasanzwe icambere gituma haraza abakobwa bakunda igihugu ico n'icambere kandi bafise imigambi y'iterambere mu gihugu cabo kandi si nivyo gusa ikintu ca Miss kirakwega bamukira rugendo mu gihugu tubishaka tutabishaka umukobwa ni ikintu kidasanzwe Imana yaremye gishobora gukwega byinshi bitandukanye rero kuba mu gihugu twogira Miss ni ikintu gishobora gukwega abanyamahanga kuza mu gihugu cacu mugabo kandi sico gusa ntibatora umukobwa mwiza gusa batora umukobwa afise imigambi y'iterambere ku gihugu ashobora kuba yogira influence agamagara n'abandi ba jeune guhaguruka ku giterambere ry'igihugu rero ni ikintu ciza uretse ko nyene nuko vyama bimeze igihe cyose hinduka riragoye kwakira narijya mu Burundi atari ikintu kimenyerewe nibaze ko uko imyaka izogenderagenda bazogenda barabona agaciro kavyo hama babishigikire ni kibazo c'umwanya. Ego ndabashimire cyane ku kuntu mutwuguriye mu bwenge tukamenya neza neza akamaro ko mu Miss mu gihugu ariko ndashaka tuvuge ati mbose no kitakajambo kanyuma ko akajambo kanyuma kavuga umuntu agire asezerisi ndashaka akajambo ko kurangiza muri uno mwanya woshikiriza abarundi n'abanyamahanga bose bariko baraturaba muri uno mwanya duhagaze hano Ego icambere numva no bashikiriza nuko kubona narabaye d'abord Miss Popularity ndisubire ko hashobora kuba ari mu muntu umwe canke babiri bariko baraba kino kiganiro bantoye ndabashimira ko je nyene sinari kuvyishoboza kuba narabishoboye nuko mufise mu ruhara runini cyane hanyuma ikindi naco ndabahamagarira bivaye n'uko turiko turakora kuba ndagira umutima w'urukundo no gushigikiranira nk'abarundi kuko nico co tugeza kure tugiye hamwe tugashiramo inguvu zacu tugafasha ababikeneye kandi tugakoresha n'inguvu zacu kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu ni ikintu gikenewe cyane rero tugira umutima wo gukundana umutima wo gufashanya uyu munsi uzofasha umuntu ejo ni wowe uzoba ukeneye gufashwa nutaba warabikoreye abandi rero nawe ntibazoshobora kubigukorera hanyuma ikindi naco ugwaruka duhaguruki igihugu cacu kirakeneye ko duhaguruka umwe wese mu mpano yiwe umwe wese no muco yahamagara no muca kunda kugira ngo duteze imbere igihugu cacu twirengagiza ibintu byose bishobora kuba bihari mugabo duhaguruke dukore duteze imbere igihugu cacu murakoze. Ego Miss Popularity ndabashimire cyane kanya mwaduhaye muri abantu bagaciro cyane kuri jewe ndetse n'abariko baradukurikirana ko ndazi bari babanyotewe kuvuga ati je ndakeneye umuntu yabaye mu Miss Popularity ndamubone numve n'imigambi yiwe afise ariko reka nshimire Imana ko nagowaho no munsi urakoze cyane kumwanya wampaye. Urakoze nawe. Ego so bakunzi ba DATIVE yari Elmalove mwari muko bisanzwe nako ndakorana na Miss Popularity DATIVE aho yakatushikiriza byinshi kabisa mu bintu yagiye ariga n'akamaro ku mu Miss Burundi mu gihugu so kumana nanje ni Elmalove mwari muko bisanzwe mu ntimwibagire kugira subscribe like share na comment kuri DATIVE turabakunda cyane.